Shalom shalom ndabaramukije abakunzi b'ikiganiro c'intahe abakunzi ba televiziyo Heritage karibu kandi mu kiganiro canyu mukunda mwama mukurikira imisi yose ku musi w'Imana. Uyu musi nko musanzwe mumenyere twese umutumire mushasha ariko kandi afise intahe novuga ngo yagutse cane mugumane natwe. N'umuntu Imana vy'ukuri yagiriye ubuntu bwo kwimenya ariko kandi imbere yuko ayimenya yarawe mu buzima novuga ngo butari bworoshe cane bw'amashure aho yagowe n'amashure cane akagenda arasubiramwo aheba asubira kubera ko yaraboshwe n'ikintu cyo kunura urumogi. Reka se ndabivuge vyose namuha akanya twidondore atubwire uwo ari we. Karibu cyane. Shalom shalom, nitwa Ruremeshangabo Alain Audrey. Ndi umukristo nsanzwe mfise ishengero nsengeramo. Hanyuma nkuko mubivuze ivyo vyose nibaza ko no munsi naje nkamushasha nje gushinga intahe. Nibaza ko ikiganiro c'intahe. Ni ikiganiro c'intahe. Ozi murubatse. Yego ndubatse. Ndafise umudamu. Ndafise n'umwana umwe. Yego musengera mw'ishengero ryitwa gute? Nsengera mw'ishengero rya Eglise Anglicane mu Nyakabiga, Paroisse Nyakabiga. Diocese ya Bujumbura. Urivukana, urafise abavyeyi. Turagomba kumenya wote. Yego. Ndafise mama, papa yatashe kuva 2008. Hanyuma tuvukana turi bane, ndi umwana w'imfura. Yego. Vyakugendeye gute ko umwana w'imfura wiyumvise gute canke bavyitwaye ngo gute? Kenshi abana b'imfura biragoye. Kuba uri imfura bitegeza kuba uri umuntu nyene w'akarorero. N'umugambi w'Imana na si ibintu abavyeyi bateguye canke je nateguye. Nasanze ndi imfura mu muryango. Nyuma no musi kuba ndi imfura ni ikintu nezererewe, ni ikintu numva ko gihambaye. Sinigeze ndagifata ibisanzwe. Yego. Urashoboye byarakundiye kuba akarorero ku bandi mwari muvukana bari nyuma yawe. Ntivyari vyoroshe. Bitewe nuko hari ubuzima nariko ndabamwo. Harageze igihe kimwe papa agomba kumbwira ngo nindeke kuba imfura ndabihebere petit frère. Hanyuma aramanura urupapuro ngo ndabisinye ndamwankira. Ndanka kubisinya nije nzoguma ndi imfura kandi vy'ukuri byari biri seriye gose. Byari biri seriye nagumye ndi imfura gushika no musi. Nasago tukirigaho nyene kugira ngo ushika ahantu mu vya kugira ngo ubive mu vyo kwimfura hari habaye ikize vyagenze gute mwo duhera ku ntango ngende l'histoire yagenze. Nananiranye kubera ko muhira nari umwana kubagana nari umwana w'ingare. Hanyuma bitewe rero n'ubuzima naciye nja kubamwo butandukanye n'ubwo nahora mbamwo kera. Vyatumye papa atakingirira icizere. Ansaba ngo ni ndamuhebere petit frère ab'imfura jewe mbe muto. Mugabo nakubwiye naravyanse nanka kubisinya ko yarafise akantu ko kunsinyisha naramubwiye ntavyo nsinya. Rero uburyo nagiye muri ivyo bintu vyuko umuvyeyi agera hano avuga ati we ntukiri imfura nuko naye nababaje umutima wiwe kandi yarabona ati wowe ni ogumuri imfura uzomara amazi. Rero reka petit frère waba imfura mugabo nakubwiye naravyanse. Dutangurire ku mutsi ndumva ko ari birebire cyane. Uratanguye ishure nk'umwana nk'abandi bana bose bavyera gutwaye ku ishure vyagenze gute kugira ngo ushika aho hantu wamye nyene ukubagana kuva kera canke harageze igihe harashika ikintu gituma uhinduka uba uwo modri abavyeyi batakiri fier nawe? Jewe kuva kera ndi umwana muto nari umwana navuga ni akerebutse. Kerebutse akunda agapira cyane gose ku buryo jewe kuva primaire narakina kandi nka football kandi nkayikunda gose. Rero maze kugera muri secondaire niga muri Skepers mu Nyakabiga. Hanyuma naho nyene narakunda agapira. Vyarashitse rero mu mwaka w'8 ndayobegwa ku ishuri. Maze kuyobegwa sinavyumva ingene nshobora kuyobegwa kandi jewe ndi umukinyi w'ishuri kandi azwi. Hanyuma ndaja kwa directeur juste ndamubaza ivyo bintu ingene vyagenze. Arambwira ngo wayobewe. Ndagerageza kumusaba ishure we nyene arari inyima. Rero maze gutaha muhira ambwiye papa namubwira nti rero jewe vyanse ku ishuri banyimye n'ikibanza mbwa kuri umuvyeyi wewe ngira bokiguha. Yaranse kuja kukinsabira. Yanse kukinsabira kudubura kuko urumva ivyo kunyemerera kubandanya mva byari vyanse. Papa rero yaranse kunsabira ikibanza ku ishuri kubera iki yanse kubera ko
ntiyakunda ko nkina football yarankubita cyane ngo natashe ntevye umva yari umuntu adakeneye football kera biba ko ari jeu y'abindiscipline rero wewe ntiyakunda football ahubwo yagerageza kuyimbuza rero ico gihe urumva ndayobewe ku ishuri kubera football umva hoho yaciye avuga ati sinja no kugusabira ikibanza umva muri ico gihe naciye mbaho ndi umuntu atagira soutien atagira umuntu amushigikiye directeur ku ishuri yanse kunshigikira no muhira abavyeyi baranse kunyumviriza muri ico gihe ku ishuri nyene mu bo twigana hariho twatemukanye nawe ico gihe rero twagiye kuraba abariko barakora amaropeshaje b'abagenzi bacu caduhurira rero n'umwe mu bagenzi bacu yazanye akamogi ku ishuri je rero ryari ryo rya mbere mbonye urumogi hanyuma arampa ko ndumviriza kuva uwo mwaka dutangura gutwenga ubusa ivyo twitangwa n'umunezero turaryoherwa gose bitwibagiza ko twayobewe bitwibagiza ingorane twagize je cyane vyaranyibagije ko directeur yanyishure vyaranyibagije ko papa muhira yanse kunyumviriza cyambaho rero numva umengo uwo munsi ndaryohewe muga ntashi muhira ku mugoroba urumogi rumaze kumpera ko nasubiye muri wa mubabaro cyansubira gukenera kongera kunezerwa nkuko nanezerewe kare hama mbaje abagenzi twabana muri quartier barambwira bati urumogi wanyoye turaza aho rugurirwa rero muri quartier ncandonka rero abagenzi bantwara aho rugurirwa cadutangwa rero kurunwa tugwiguriye ico gihe naciye ntangura kwiba amahera muhira ijana ico gihe urumogi gwagugwa ijana tangura kwibijana ijana mu nyuma kadugu kiba 5 kugira ngo ronke nyene amahera kugura ugo rumogi harageze igihe rero ndacika umunywa rumogi ego ndacika umunywa rumogi hazamwe itabi hazamwe ikintu cyo kunywa ibinini maskesike amarupinol ibintu nk'ivyo nyene ababinwa baca babimenya ico gihe rero urumva nca ndononekara ncika umunwa rumogi ncika umuntu abaheho kubera ivyo binini afata vya drogue ico gihe urumva ncamba rero umuntu novuga nk'igikoko ico gihe wari ufise imyaka ingahe nafise imyaka 13 14 niyo nariko ndajamwo ncamba rero umuntu mengo ndakuze ncika igikoko ncika umugarariji muhira ubuzima umusuma même temps kugira ngo ndonke ingene nshobora kuronka ivyo vyose nkeneye rero nuko ninjiye muri ubwo buzima bwo kuba umunywa rumogi tukiri ngaho nyene wabandanije kora ko hariho ico no twokwita umunezero mugabo atariwe wari wumvise mbega wabandanije wumva uwo munezero canke vyaragera ahantu kumva birakuruhishije oya bo si umunezero ahubwo ni ibintu vyaza nk'ibintu genre gutwenga atacuru kuratwenga naho nyene mwatera inkuru ugatwenga ubusa no umengo n'umunezero mugasa umunezero kuko ruheze canke ruguhezemwo wacu usubira kubabara wacu usubira kwibuka vya bindi vyose bikubabaje wacu usubira kwibuka vya bindi vyose bitagenda neza umva wacu ugaruka muri bwa buzima bwo kongera kandi gusufra kubabara rero novuga ni wari umunezero oya nk'igitutu ngira ngo c'umunezero twumva urayobewe rero urayobewe muri 8e hamuci uja muri ugo rumogi vyace bibandanya gute ivyekeye amashure yawe ico gihe hari muri vacances nayobewe muri 8e directeur yanse kumishuri papa yanse kuri insabira c'est-à-dire iyo vacances yose niyo nabayemwe umunywa rumogi hanyuma hageze ko dutangura ishuri mu kw'icenda naciye ni mpura n'undi mugenzi arambwira ati none ivyo kudubura biracabaho tirega uyobewe birashoboka yuko rijya shure abandi bagiyemwo nawe urijamwe ico gihe rero urumva naciye ndonka umuntu anyumvisha yuko kudubura ngo nsubire mu 8 bidakunda ahubwo nigire muri 9e rero uburyo nagiye mu w'icenda ntavyo nibuka gusa nibuka umengo twarondeye bulletin y'amagendo yuko namenye muri 8e hamancha nisanga ndi muri 9e muri privé quelque part ico gihe nabwo ndabwire yuko narize premier trimestre deuxième trimestre wa la voie définitive kubera n'ubundi kwa gukubagana gwa rumogi ya
vyaranse ko niga nico gihe muri 9e muri ico gihe niga muri yo shure ryo mu w'icenda entre ta papa niho yaciye apfa rero ho amaze gupfa naciye mba umusazi de plus ndavuga nti sinzosubira kwiga yeah cambangaho bamahera voix définitif ndumusuma ndumunywa rumogi n'amamugasho hanyuma n'amamugasho pana rimwe pana kabiri ko baradufata tuko turanwa urumogi handi bakamfata nivye narakubiswe n'isoko mwijabe nzira agapira k'amajana 8 narakubiswe mu ngagara n'abana bateruye ivyuma agapira mu isoko nagateruyeko ahantu kumbe hari umwana yambonye acarakoma induru ngo umusuma mu isoko nakubiswe n'isoko hanyuma rero ico giheho papa maze gupfa sadire muri uwo mwaka w'icenda ndi muhira ijya grande vacances yindi naho nyene nkomeje kuba gutyo nyene mu w'icenda mugabo wari wamenye bamahera voix définitif muri deuxième trimestre ico gihe nyene no papa yapfuye c'est-à-dire ijya grande vacances yindi apana imwe ya mbere ijya yindi nabwiye mama ni jewe naho mukenera ko nsubira kwiga je sinoguma niga Bujumbura mukora ibishoboka byose nje kwiga ruguru entre temps na papa yapfuye ndamusaba ko yonsabira ishure ruguru kubera iki nasaba ico kintu nari numva ko ndushe kuko urumogi yarageza numva ko wapi rwaranyambuye agateka rwaranyambuye icubahiro urumogi rwaratumye muhira batanyemera rwaratumye mfungwa rwaratumye umva nararavye amabi ya rwankwegeye nsangani menshi rero numva ko mukuru heba nkivyokunda ntavanye n'abagenzi barunwa rero numva ko inzira imwe yo kuruheba no kuvana n'abagenzi niyo mpamvu nasaba kuja kwiga ruguru muri interna mugabo cagisabo canje kiza gushika papa yaramaze gupfa mama arabishobora ansabira ishure mu ruguru muri interna hehe rero nagomba kwiga muri technique uga technique nashobora kwiga udafise 9e iri hayisi kugira uje muri A3 canke 10e iri hayisi kugira uje muri A2 nta na kimwe nari mfise ico gihe naciye nsubira kuri wa mugenzi wanje asubira kumfasha amanyanga yo kugira ngo ndonke bilete yo mu w'icenda iri hayisi dikunde nsabe ishure rya A3 ico gihe rero ncanduga kwiga ruguru fisi iyo bilete ya magendu niyo nasabishije ishure ndaronka ishure ico gihe rero ncamuhurirayo n'abagenzi kandi batandukanye namwe b'Ibujumbura hoho rero babanywa rumogi kandi bakuze banduta cadufatana rero gutyo hoho tunwa urumogi rwinshi ni naho namenyeye kunywa itabi ryinshi novuga niho nakuriye kuko nahasanze abantu batandukanye bava mu mihingo itandukanye y'igihugu mbaho ubwo buzima rero nubundi biranka ko niga kuko ico gihe bace bamara voix définitif muri 3e trimestre barandungika bampoye iki sinatonda mu ishuri muga muri refectoire nabo wa mbere rero directeur akaca avuga ati none ni gute dutunga abantu batiga mugabo bajya nuko nirukanwe kubera ko nakunda kuja muri refectoire ntagiye mu ishuri mugabo si wo mu ishuri warabitora baragerageje navyo natora nanga kwibeshera kuko numva no bitora gute ntatondayo je natonda mwiperu gusa muri appel hanyuma nkaca nkarota nkazahugaruka kandi muri appel yego umva baraguhera voix définitive je natonda mu ishuri ari interrogation nkatonda mu ishuri no waranka ivyo wandika muri interrogation utatonze mu ishuri twaca twiba yego barakwirukanye no kwishuri kandi rya kabiri yego byaciye bigenda gute warabandanje biga canke yaciye bivamo complete makora vyari vyanze ico gihe namanutse Bujumbura nshavuye gose kuko ishuri ryanse kandi ndavye abo twigana bari bageze kure abo twatanguranye cycle inférieur bari bageze kure ico gihe ngarutse Bujumbura nari mbabaye gose numva ivyo gusubira ku ishuri nivyo kunda mugabo entre temps nkiri muri interna mama baramuhamagara aramubwira amafuti yanje araza ku ishure aho kugira ngo azane inkoni ngo nkubite aho kugira ngo azakaze ahubwo aza yitonze cyo munsi arangurira amusteri
hagize ko asubira i Bujumbura asigira 5000 ako kantu karangumyemwo ku buryo niyumvira no muvyeyi gute ataja akaze kandi bamubwiye amakosa yanje rero maze kuzi Bujumbura bamahera mva definitive umva namanukanye isoni zingene ngiye kurya umuceri muhira ndi imfura kandi amashure yanze none je ngiye gukora iki muhira nafise isoni muga mfise umutwaro basi man impamenye mu ishuri kubera iki kugira ngo mama wanje ndamunezereze koko ntaca atakora twarajya twarambara niyumvira ni gikino ukora kugira ngo nezereze mama kuko umuvyeyi kumunezereza nukwiga nukuzana diplome uko nico yagutumye je nta nakimwe nariko ndakora rero numva kumengo ni namenya mu ishure azoryoherwa rero maze kuzina Bujumbura rero mvuye muri interna ijya grande vacances yose nagumye nimvira ikintu nokora umva ko ari gusubira ku ishuri gusubira ku ishuri mugabo rero nariyumvira nasubire muri A3 wapi nje hazi ikindi kintu tinubundi birete yo mu 8 warayiguze yo mu 9 warayiguze niyo mu 10 woyigura cyangwa amanyanga yo kondera birete ya magendo kandi zari zizimbutse vraiment abazikora ku mahera 5,500 urumva rero cyandondera birete yo mu 10 cyanja muri A2 ino shitse rero muri A2 umwaka wa mbere imyaka 3 myinshi gose shitse muri A2 rero cyari gitangaza kuko urumva naciye nyoberwa muri premier trimestre n'amasheke yose niyo mondero nahise sheki hanyuma ndataha muhira kwe mugamba kandi wagomba kunezereza umuvyeyi twasi bari waneze mbabaye cyane je usanga ndi muri babandi Imana itageneye kwiga cyo ndabiheba kweri numva ndababaye muga muri yo vacances premier trimestre ariko nane jewe ko nkeneye kwiga ibivyansi none ngire gute mu mutima wanje mfise umubabaro hanyuma umunsi umwe ndiko ndarengana ngiye kunura umugi mu Nahangwa narenganya hano kuri Eglise ya Garison des Âmes ari barabara rya Avenue Muyinga umera nk'uja kuri kote Nahangwa urarengana kuri Garison des Âmes numva igisirimba cyasatse ndavuga no ahantu baryoherwe gutya atari umugi banyoye ndiko ndaraba imwe indani nkabona abantu basimvye gose basatse ndavuga ni cyane umunsi umwe nzokwinjira muganiravye nkene nambaye nkabona ndi umunwa rumogi niminjira y'abantu bavabaza ko nje kubiba kuko nahora niba no muri Eglise nkiba amatelefone y'abantu bagiye mu mwemu adugije ibiganza asize agatelefone nkakatwara rero uwo munsi navuga ni ninjira hano baranyica ni bavabaza ngo ngiye kubiba nca ndibandaniriza mugundi munsi ndahaciye numva ati nubundi bana injirayo muganiravye nkene nambaye nkavuga n'abantu bava babona ko ndi umuntu wa rumogi bava bamfata bankubiti kuko naratinye cyo gihe navugane n'undi mafuma faro gupfa narapfuye nca ndinjira nicara inyuma haba umwanya wo gusenga je nasenga isengesho rivuga ngo mana makumenya mu ishuri hanyuma pastor ahagaze ari imbere aravuga ati no harabona ko barasenga ati muga amasengesho yabo harana tarenga kubera iki bari mu kibanza ta connection irimo tabaye mu pastor none yabonye ko ata connection ngira muri uwo mwanya nyene nza numva ijwi mutima rimbwira ngo imbere yo kubanza kumenya mu ishure banza umenye je uhoraho ca ndapfukama rero ngira ubwoba ndarira ndabwira Imana ndakeneye kukumenya mugabo wantreta kandi kantu kavuga ati ndakeneye no kumenya mu ishuri rero mvuye ngaho nacengirisha akajya kurondera umukozi w'Imana wundi narinzi kugira ndamubwira ivyo numvise ko Imana yambwiye ngo mbanze ndayimenye rero muri uko kuyimenya je nayo ndabizi yuko nukwihana ivyaha ndamurondera ndatura ivyaha vyanje aranyakiriza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje cyanda tamuhira abantu bose baramenya ko nakijijwe abantu bose baramenya ko Audrey yahindutse ntangura kwitonda ntangura kuba umuntu mwiza umugabo hari ryari c'était en 2009 muri ya vacances nakubwira ya 2 semaines ya bonne année na Noël muri décembre hanyuma ico gihe
ntaje muri urumva bose bazi ko nakejejwe mugabo wantreta ndacafise inyota y'itabi ndacafise inyota y'urumogi nubwo nakiriye Yesu mugabo nkabishaka nkaca ninyegeza musi umwe rero muri yo vacances nyene nagiye mu nahangwa kandi mugabo ngenda ahantu atamuntu numwe dushobora kuhahurira ngenda ntwaye urumogi kandi ndagwakiriza kwibarabara kugira ninjireyo ninahura n'umuntu ashobora kurunyegeza sinze kugwakiriza abantu babona shitseyo rero urumva ndiko ndarunwa nkikwega nka kabiri numvise ijwi rimbaza ngo uri gukora iki cangira ubwoba candarushira hasi hanyuma ndarushize hasi ndasenga Imana mbabarira hama ndahomora amaso rwarumogi ndarurondera ndarubura nta muntu turi kumwe nta muyaga warutwaye kuko hari ahantu mu kizu urumogi ndarurondera ndarubura nja mfatwa n'ubwoba nca mva muri ico kizu niruka shika muhira ca ndiyugana mu cumba hanyuma ndarira narira mvugana Imana kubera iki nakiriye Yesu nk'umwami none kubera iki ataganza ubuzima bwanje kubera iki namwakiriye nk'umukiza none kubera iki atankiza inyota y'itaba atankiza inyota y'urumogi ndiko ndarira numva umengo Imana yarambeshe hanyuma uwo munsi nyene numva ijwi rimbwira ngo mwana wanje ndaguhinduye kuva ico gihe c'était en 2009 muri décembre gushika no munsi inyota y'urumogi inyota y'itabi inyota y'ivyo vyose bindi nagenderamwo irahera complètement. Wow. Tukiri ngaho nyene abandi bantu menga kugira ngo uve muri ivyo bihe umenga bifata igihe kirekire ariko we vyaroroshe cyane bega hoba hariho ikintu wobwira abantu bifuza kubiva ko abantu bakira Yesu nkamwe n'umukiza mugabo bikanka vraiment akagerageza bikanka ibanga riri hehe ko umenga vyarakoreye bega nandi sinakire Yesu nkamwe n'umukiza rya mbere nari maze kumwakira incuro nyinshi nari maze kumwakira nk'incuro zishika kuri zitatu vyanka hamwe nkavuga ni ndahagaritse nkamara des semaines mugabe nkasanga nabisubiriye mu gico gihe namenye sokri yo gusenga ico gihe ugira bihere donc namenye sokri yo gusenga nkora kwijambo bivuga ngo none ko namwakiriye nk'umukiza none ko namwakiriye nk'umwami none kubera atankiza ni novuga ni iyo sokri namenye muri uko gusenga niyo yantabaye ego tugaruke ku kintu c'amashuri ntibaguhereze kuri ico nibaza ko ari ubuntu kandi umugani wawe hagomba kuba mu bwenge mu kumenya ngene usenga hamwe n'uganiriza Imana kandi uri sincere kuca amashuri naho wari watubwiye urumva urakire sinami n'umukiza none bizoca bigenda gute zobandanya zobihagarika urumva nari muri ico gihe nari muri A2 naronde ya birote mu w'icumi umva premier trimestre nayobewe amasheke yose ahubwo nsigaje 2 trimestres za kugira mpeze umwaka hamwe n'izindi 2 entrées chumeza izo 2 trimestres rero zindi naciye nsubira ku ishuri deuxième trimestre ndumuvuga butumwa entre ta premier trimestre navuye ndo umuntu warumogi muga deuxième trimestre nsubiye ku ishuri nakijijwe do ndumuvuga butumwa sadira hamwe twagenda kunywera itabi hari amatwarete niyo naja kuvuga ubutumwa ma pause abantu bose bagatangara none wewe gute wakije gute bakampimisa ati wewe uri kora sarasha au après des semaines canke kiuzoca wabihevye mugabo nanje narumva ko mfise ikintu kimeza ko nakijijwe kandi ntazosubira inyuma rero uwo mwaka naciye menya mu ishuri numbaze ngene vyagenze nta nigiture natse wari ufise amasheke yose yego deuxième trimestre sinibuka ingene vyagenze muga ico nibuka nuko troisième trimestre kuri proclamation je nagiye gutora billet niteze ko peut-être nayobewe kuko navugane ko biri kose nawe umuntu atize 8e umuntu atize 9e umuntu atize 10e yo kwitega kumenya navugane kandi nari mfitanye rero ikibazo na préfet n'umugore wiwe bakora ku ishuri navugana abantu byo ari byo byose sino bacikana bo bazontema tu mugabo ngiye gutora billet nsanga namenye saro peshaje cyari gitangaza hanyuma ico gihe niho rero nacimenya ni gabundi nta muntu yizeye Imana akogwa n'isoni niho rero naciye nkomera gose hanyuma ucuro bica bigenda gute canja mu wa kabiri
umva nsigaje umwaka umwe ngo meze nja mu wa kabiri muga ntangwe umwaka wa kabiri natangwe umwaka wa kabiri n'ikibazo ikibazo kivuga kiti kare warondera kunezereza umuvyeyi ariko cette fois-ci ugomba kunezereza Imana ncari ikintu kigoye kunezereza Imana byagenda gute kuko Imana yagumye imbwira ati none ko uri kuriga ukeneye diplome uzoyironka gute nta dossier nimwe ibirete nyene nari mfise yari yo mu windwi namenye c'est-à-dire izindi zose nta nimwe nari naramenyemo zari zamanyanga zari zamagendo none uzoronka diplome gute cyo kibazo nico nagendana Imana ikambwira ati nyamara ntuzokore nk'abandi nk'abazarira abagenzi banje harimo n'abapastori bamwe na bamwe none ibintu ngomeze gutya nagutya je nkore gute bakambwira ati oya ibintu wakoze mu kutamenya Imana yarabikubabari mugabo nanje nkaca ndababaza none ibintu navyongira nkore vyo kugura dosi nzoba ndabikoze mu kutamenya none nkumva ndatsinzwe umutima ti just no kora icaha vraiment ndakizi ngure dossier vraiment hamanzo agara imbere y'abantu ngo nshinga intahe ngo naronse diplome nkora iminsi mikuru ngure costume ngo naronse diplome numva ivyo bintu je ntavyo nokora ndahamagara mama ndamugana je hari ibintu numva muri jewe ati bana reka dusenga Imana iyo rero umwaka wa kabiri nca ndayobegwa muga n'ubundi nguma mvuga ni je naho nyobewe nzosubiramo n'ubundi ndasubiramo umwaka muga ndacakijijwe mugabo kandi hari ijwi riguma rimbwira riti none uri kujaye mama ndamuhamagara umunsi wenda ndamubwira mama nje kuguma numvira wewe kuruta kumvira Imana ndumva bingoye je Imana ikirambwira yuko naho ndiko ndaje none uronka diplome sinzoshinga intahe none mumukire ndonke diplome hama sinzoshinga intahe nini kwije numva ibintu wapi mama arambwira ati mwana wanje kora iki Imana ikubwira ico gihe cyo ndahagarika ishuri ndarihagarikira muri des yeux naho nyene wumve ko nari ndayiduwe nari maze imyaka 3 rero ndiko ndiga ico gihe sinzi kuvyumva rero maze guhagarika nca nigira rero mu byo gusenga cyane kugira menye none ko mpagaritse ubu nca mbandanya hanyuma rero ndiko ndasenga kugira menye ivyo nzoca nkora ingene bizoca bigenda Imana ikimbwira ngo nsubire muri 8e ca numva Imana imbwira ati subira iyo byapfiriye kera my god ikintu Imana yakiranyigisha ikintu bibita ingaruka z'ivyaha nico kintu Imana yakiranyigisha kiranyigisha ikintu bita ingaruka z'ivyaha numva amarira ndarira ndavuga Imana uko urambesha ico gihe ufite imyaka ingahe ico gihe nayo maze deja kugira imyaka 23 nca nsubira muri 8e à 23 ans muri Scoopers hamwe hakera naduburira bakanyima ishuri none nsubirayo kuri wa mu directeur nyene bariko baramusaba ishuri giwanje ntiyavyumva avuga ati mugarukanye wa musuma mugarukanye wa mubandi bakamubwira toya yarakijijwe baranyakira mugabo banyakira nyene bavuga ati ibi bintu dukoze mugabo nyene vyari bimaze gusinywa ko na ministre ico gihe yarahari nawe nibuka entre turumva nari maze imyaka 6 naravuye muri iryo shure ryo mu 8 kugira urisubiremo urinda guca muri ministère naragiye muri ministère ndabasigurira ikibazo canje ndabandikira ikete uwo nariko ndasigurira umwe yarambwiye ati none wewe ibi bintu uriko uravuga numva ko bazogufunga ndamwira je naho bomfunga nta kibazo none ko ndiko ndashinga naye hama sinibuka umwe muri abo bantu bakora muri ministère yampamagaye ku ruhande arandamushingira intaye acagira umutwaro oko ndonderera ishuri acara bikora ndaronka uruhusha ruvuye muri ministère unyemera gusubira mu ishure hanyuma rero ndasubira kwiga ndabifashijwemo n'undi mwigisha dusengera kuri eglise iwacu yigisha kuri Scoopers aransabira ishure ndabona gusubira rero mu 8 cyari bigenda neza cyari gitangaza kuko nigana abana nduta imyaka 13 abandi nduta imyaka 12 babana umwigisha yenje mu ishuri bahaguruka ngo bonjour madame bonjour c'est-à-dire uwo munsi narinjiye mu ishure n'abana barahaguruka kundamutsa ngo bonjour monsieur ibi bintu njemwe nibiki ndicara mu ishure mu 8 nigana n'ubwana buto ndavuga ni ibi bintu genzo bipfamwe ndicara
kumva Imana yari yampaye tene yivuga butumwa Yeah. narahakoreye ivuga butumwa narashingiye naye Kristo benshi barakijijwe ndatangwa na groupe biblique muri Enferme Malheureusement yabandanije kubera ko rya shure isu convention catholique urumva ari ibintu nyene mugabo mu gihe canje nari mahari narakoze ivuga butumwa na groupe biblique ndayifasha cyo gihe rero ndamenya muri 8e nca mu weekend rero ngeze mu weekend premier trimestre ndiga deuxième trimestre n'ubundi jwi ry'Imana rirambwiye ati ico nagutumye urakirangije numva umenga Imana ikirambesha none ko kare nahagaritse ishure mvuye mu wa kabiri abantu bakavuga ati noneho ugiye mu 8 mu 9 ubu nabone nabihagarika bazovuga ati umuhungu ntazi ibyarimwo avuga ngo ni Imana muga yaracanganikiwe noneho biramunaniye arabitaye ngira ibibazo byinshi mugabo wapana vy'Imana by'abantu ingene bazonyiyumvira yego mugabo ndahamagara mama ndamubwira ati mama je bimeze gutyo ubundi ko ndumva ibi ati mugabo ndacakeneye confirmation yo confirmation nayihawe n'umutama yize amashure yaminuje yize no hanze azi akamaro k'ishuri umutama abwira abana biwe kwiga umutama araza arambwira ati jewe Imana yamubwiye wowe ko hageze kwigukoresha uhagarika ishuri wow ndavuga ni confirmation mpawe n'umuntu yize azi akamaro k'ishure kandi umukozi w'Imana dode w'umupapa twubaha ndavuga ni ibi bintu by'ukuri byavuye ku Mana nuko nahagaritse tukiri ngaho nyene hariho abantu bahora benshi abajene ubu bava mu ishuri canke bakabivamwo canke bafise amarezo menshi bavuga muri kino gihe abo mwabwira iki nk'umuntu urumva watubwiye Imana yaravuze kandi urumva wari wagize na payo gusubira kandi ukiga eske ishuri rirakenewe ishuri hari akamaro k'ishure nk'umuntu azi Imana kandi vyashikiye n'iki wo babwira abajene nk'abo onye uyu munsi akamaro k'ishuri ndakazi cyane kubera ko wanashaka je bagenzi banje mfise bose barize bafise ama diplome nakora ndongoye ni abanyeshuri bari hamwe abo mu university ndagutera inkuru haragera nk'ibintu byo kumva ati akazi hana akadu posting bo barapostinga je posting iki ndakijijwe ndafise Imana ndubaye Imana mugabo yageze mu bintu byo gupostira ahantu ti akazi iki je na twanda bifise none wumva utize nawo bukijijwe hari ahantu ugarukira kubera ko nta diplome ugira je no musi ndi block hari ibintu ntakora hari ibintu numvise ntashuhamwe kubera ko nzi ko hari blocage rero nk'umunyeshuri ahagaritse ishure ngo agiye mu musozi gusenga je ndamwita umusazi uravyumva ndamwita umusazi kuko biratandukanye n'ivyo vyiwanje je vyiwanje urumva naragerageje kwiga bigenda birangora mugabo arageze igihe urumva hamwe no y'umurongo wo kubandanya ishure mugana nifise imyaka deja maze gukura mind zimaze kuba nyinshi yaje arageze igihe nicara mu ishure muri ico gihe niga muri 9e umwigisha ariko arigisha je nkaguma mbona imitima y'abantu batarakitswe urumva umwigisha ariko arigisha imbere mathématique je naguma mbona abantu batarakitswa nanguma mbona nagiye mu misozi kuvuga ubutumwa nagihana umva ivyo bintu bimaze kuba byinshi mu mutwi wawe kubera umuhamagaro kana kufise vyatumye magarika none uno munsi ubonye umwana afise imyaka 13 14 ngo hagaritse ishuri ngo yitavye umuhamagaro my god none ubosatse akamaro k'ishure je ndakazi je ndakazi kubera ko hari ibintu ntabamwe kubera ko ntayahejeje ariyo consequence ndiko ndabamwe ico gihe nizi jambo rivuga ngo ivyucamwe ntibemere ko bigucamwe ariko wowe wicemwe okay ivyucamwe ntibemere ko bigucamwe ariko wowe wicemwe turi ngaho nyene dusa n'abasozera ikiganiro cacu nagomba kandi kubabaza kuri ico curumogi wavuze ko wanyoye urumogi bla 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 biragukoresha ibintu byinshi cyane mu gihe unyoye urumogi ukakinwera akamogi bisanzwe nta makosa ukoze nta muntu wibye nta ushwaniye urakinwera gusa kubera ko ugomba kuruka mu mutwe mbega hari ikibazo ubikoze muri ubwo kibazo kirahari kibazo kirahari kuko
rujya rumogi urunyoye kubera iki rijya taburi kurinywa kubera iki afite urumogi ni ikintu umuntu afata kugira agabanure stress kimude stress umva abo umuntu nyene atuje mugana ngo ndabwira weje kunywa urumogi tuje kubeshanya iyo uriko uraguheramo ucongera kandi kurukenera none uzoka murukenera mbega kubaho atagunwa nivyo ukunda afite urumogi ubwacu si kibazo canke itabo ubwacu si kibazo ahubwo ikibazo nibijya bintu ucukora kubera urumogi nibijya bintu ucukora kubera itabi rero nabo navugiye akantu umuntu ngo anwa kamogi vuga Kenya ngo gatabi gakenya kubera iki ubinywera iki gakenya kubera iki afite urumogi ni giki cyaguteye kurunwa je nakubwiye ikintu cyane kunwa urumogi nukubera abagenzi kandi ikintu cyatumye nshishikara kurunwa nukubera ko nari mfise umubabaro nari mfise stress nagomba ko bigabanuka bitewe nuko numvise umengo umuntu akanyoye hari ibintu wibagira ukuntu cunezerwa ariko nucuryoherwa umva nico cyatuma numva urumogi none uwo muntu anwa gake akanwa kubera iki uwo muntu ari ikibazo tu hari ikibazo kubera iki unwa gake nukubera ko hari ikintu kanaka ukeneye gukuvura ukeneye gufuka rero muri ico gihe urumva urumu umunyavya uko ibintu byose bikeneye gufukwa na Kristo nimba ari umubabaro Kristo arawumara nimba ari stress Kristo arayimara rero mu gihe ukeneye guhezwa stress n'ivyo wanyoye mu yandi majambo bijya bintu byacitse ikigigwamana yego turangiza nibaza ko tworangiriza aho nyene nirihe jambo mwubwira abantu bakora dukurikira uyu munsi bari muri ivyo bibazo vy'urumogi bari muri ivyo bibazo vyo gukora ibindi bintu bitandukanye kugira ngo bagerageze kurondera umunezero utava muri Kristo Yesu nuhe munezero wasanze muri Kristo ari utandukanye na wa munezero wa mirondera kare umunezero uri muri Kristo Yesu ntaco twogereranya na kimwe kuko muri Kristo uranezerwa utanyoye uranezerwa udafise ari ibintu tutogereranya nk'abantu bakarasenga avuga ngo mana ngo uwa mbere iyo ari uwa mbere aba ari uwa kabiri ifite imana si ya mbere niyo yonyene iriganje rero je numva ko hari itandukaniro rya kera n'igihugu ubunye no kubwira yuko ndi wa muntu abayeho adafise ubwoba bwejo ndi wa muntu abayeho ataboshwe indani mfise umwidegemvyo mfise amahoro mfise umunezero ndi wa muntu hageze ko mpaguruka ndahaguruka hageze ko ngenda ndagenda muri jewe ndidegemvya ariko kera suko narindi hari ibyankoresha hari ivyo nashira imbere mugu no munsi nejejwe no kubana na Kristo nogomba ndabwire yuko kuva Decembre 2009 gushika no munsi août muri 2022 si birangwa no guharura imyaka iheze mugasi myinshi mugana ngo ndabwire yuko sindicuza nta munsi numwe ndavyuka mu gatondo ngo ntumve ngo ivya Yesu ngo birandambiye numve ngo ivy'agakiza ngo birabishe cyo buri gihe nama numva no muvako nkajaye nico kibazo namani ibaza none uno munsi mpevye Kristo noja hejewe Audrey kunzi iyo navuye nakubariye je nari muri babahungu mwibarabara barengana wowe nyene umuravye ukavuga ati rujya rungu n'urunywa rumogi rujya rungu n'urusuma naye naratoboye amatwi yose amatatuage urumva nari kintu kiringaho kitagira indero kikiye discipline none gasha no musi kuranda urabona ko ndi mu discipline no musi kuranda banona ko ari ikintu cyahindutse no musi mfise umuryango mfise urugo mfise umugore mfise umwana nabandi bazoza mfise akazi urumva ndabayeho kweri uzireka ndabashimire kose merci beaucoup mwakoze kuza mu kiganiro c'intahe nukuri Imana ibahezagire kandi nzira ko aba bakurikiranye bafashwe cyane ntayanyu nziye ko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoza merci beaucoup kuko aracari byinshi cyane two kwinjiramwo bikaba ndayifasha abandi benshi yego murakoze cyane namwe kuba mwadutumiye mukaduha no mwanya nukuri Imana ibamugisha reka nongere nshimira abakunzi ba televiziyo Heritage abakunzi ibiganiro c'intahe ndizira ko mwize byinshi cyane je
ku ruhande rw'iwanje nukuri nize cyane kandi nafashije kubera ko Imana yacu ni Imana idahemuka aho wowe uri hose ivyo ugezemwe vyose Imana irashaka kugarura na rwa rukundo rwayo ikagukoresha bidasanzwe ariko kandi mwibuke ko ikintu Audrey yatubwiye cyane ntutakaze umwanya aho uri ivyo hamagarirwa nimba uri umunyeshure bikore mu bwizigirwa hanyuma vy'ukuri imbere ni heza cyane mwakoze cyane kudukurikira rero madame ugiyegwe n'ibiganiro vya televiziyo Heritage Imana ibahezagire cyane